ndifuza ngo uyu mwaka wa 2024 uzuba umuntu arondera kuzura mpemu yera. Haleluya. Uharanire kuva ku rugezo wari urimwo wifuze gushika ku rundi. Haleluya. Kuko hariho abantu by'ukuri bakiriye agakiza hanyuma bumva umenga baranyuzwe, ariko hariho urundi rigozo Imana igushakako. Amen. Hariho urundi rugezo Imana igushakako kugira ngo bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Imana, ngiye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Imana, nje ngushima kandi nkuninahaza uko ubereye mwami, kuninahazwa nawe waremye bose ndetse n'ivyaremwe byose. Nanje mukunzi mwiza, nifatanije n'abana bawe ariko baragushima muri kano kanya, ndetse n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kuko ikubita imbere bigutazira. Nanje nje nkuninahaza mvuga ngo uri Imana yera, uri Imana nziza, uri Imana igororotse, uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika, uri Imana iturinda muri gato na kanini, uri Imana itwitwararika ko waravuze ko ngo n'umushatsi uri ku mutwe w'umwana w'umuntu uwumenya. Rero umwana w'umuntu asa agaciro gakomeye imbere yawe, nico gituma natwe nk'abana wawe waremye ukaturema mu ishusho ryawe, dukwiye kuza tugushima tukuninahaza ko watugiriye neza. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje wemeye kubana natwe kandi kutwakirira amashimwe yacu. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero turacari mu ntango y'umwaka wa 2024. Ibyifuzo ni byinshi umuntu yo kwifuriza abana b'Imana, kandi nanje arico nifuza ku buzima bwanje. Haleluya. Ndifuza ngo uyu mwaka wa 2024 uzuba umuntu arondera kuzura mpemu yera. Haleluya. Uharanire kuva ku rugezo wari urimwo wifuze gushika ku rundi. Haleluya. Kuko hariho abantu by'ukuri bakiriye agakiza hanyuma bumva umenga baranyuzwe, ariko hariho urundi rigozo Imana igushakako. Amen. Hariho urundi rugezo Imana igushakako kugira ngo ushobore kwama. Haleluya. Kandi ushobore kuba ico wareme, ushobore kuba umugisha. Haleluya. Ntushobora kuba umugisha w'abandi utuzuye ubushobozi bwa mpemu yera. Haleluya. Haleluya. Byukuri ntushobora, kuko mu mbaraga zawe, mu bushobozi bwawe ntavyo woshobora, ariko igihe mpemu yera yamaze kukuzura nukuri birikora kuko ugira ihishurirwa, ugira umutwaro, ugira umwete, ugira ishaka. Haleluya. Ushira ubwoba hama ukabasha gukora igikorwa cyiza gihimbara Imana. Reka dusome muri Ezekiyeli igice ca 47 kuva ku murongo wa 5 dushikane ku murongo w'icenda. Haravuga ngo hanyuma apima ikindi gihumbi, aburuzi ntashobora kujabuka kuko amazi yari yuzuye, yari asigaye yojabukwa n'uwoga, wari uruzi rutoshobora kujabukwa. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega ivyo urabibonye? Maze arangarukana tujana inkombe y'uruzi. Nkiriko ndagenda ngizenjya, mbona ku nkombe y'uruzi hari ibiti vyinshi cane hakurya no hakuno. Maze arambarira ati, aya mazi atembera mu buseruko, azomanuka mu kiyaga Araba, arinda ashika mu kiyaga c'umunyu. Niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri ico, kandi aho urwo ruzi ruzoshika hose ikintu cose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizoshobora kubaho, kandi hazobamwo n'isinzi y'amafi menshi, kuko ayo mazi ashitseyo. Kandi amazi yo mu kiyaga azokiza ikintu cose kizima kizoshobora kubaho aho urwo ruzi ruzoshika hose. Amen. Iyi nkuru ni inkuru Ezekiyeli yeretswe. Umumarayika yaramutwaye aramwereka, ngo aramufata aramujana, ngo baca mu ruzi, ngo abone urwo ruzi ngo ararumujabutsa, ngo rwari rushika aho ikirenge kigera. Haleluya. Ngo abona niho kigera. Bisigura ngo iyo umuntu akijijwe
Haleluya. Iyo umuntu yakiriye agakiza, mpwemu w'Imana aba muzima muri we. Haleluya. Haleluya. Ni mpwemu y'umuntu igasubira kubaho. Igihe wakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mpwemu w'Imana aza kuba muri wewe. Haleluya. Haleluya. Ukaba umuntu ashobora gusenga Imana, akaba umuntu ashobora kuvugana n'Imana. Amen. Ngo hanyuma ngo arasubira arapima, na haruguru ngomba nase gusoma harehare, ngo agasubira agapima, ngo hanyuma ngakabona amazi amugeze mu Murundi. Haleluya. Urumva umuntu uko akura, uko umuntu asenga, uko umuntu arondera Imana, agenda atera intambwe, agenda akura. Haleluya. Kurya umwana kivuka, murazi umwana avuka adashobora no gukanura ahumirije, ariko ku minsi igenda irahera bamugaburira, umwana agenda arakura, agatangura kubona, agatangura kumva, agatangura gutwenga. No mu gakiza nico kimwe. Haleluya. No mu gakiza nico kimwe. Umuntu uko arondera Imana, uko asenga cyane, uko aba mwijambo, niko agenda arakura. Haleluya. Ngo hanyuma ngo arasubira aramutwara, ngo abona ngo amazi ageze hehe, ngo amugeze mu rukenyerero. Haleluya. Ngo abona ageze mu rukenyerero. Bisigura ngo ni kwa kunene ko ndavuga uko umuntu akura, uko umuntu arondera Imana, uko umuntu agira umwete. Haleluya. Ukumviriza amajambo y'Imana, uko umuntu asoma ijambo ry'Imana, uko umuntu agira inyota, niko agenda akura. Niko mpwemu w'Imana agenda agira iki, agenda nyoha kameremere yiwe. Haleluya. Ngo hanyuma ngo arasubira ngo arapima amazi, ngo abona ngo abaye uruzi runini. Haleluya. Naha twasomye ngo amazi ngo abona ngo abaye menshi ku buryo adashobora kuyajabuka, ngo agisigara agira iki, asigara yoga. Haleluya. Ngo umuntu ashobora kujabuka n'umuntu azi koga. Bisigura ngo mpwemu yera iyo by'ukuri wamaze kunywana nawe ukabatizwa mu bushobozi bwiwe. Haleluya. Uba umugisha utemba. Haleluya. Aho ugeze hose uba umugisha. Ugira amaso atabona ibyo abandi babona, ugira amatwi yumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Ntubucirongora, uburongorwa nawe. Haleluya. Haleluya. Ahantu rero hatangaje, kandi uyu munsi hari ikibazo gikomeye mu bana b'Imana. Ngaha yavuze ngo kandi ahubwo ruzi ruzoshika hose, ikintu cyose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizoshobora kubaho. Haleluya. Wuzuye mpwemu yera, umviriza za ntege nke zose wari ufise, za ntege nke zose wari ufise, mpwemu yera amaze kukuzura zirashira. Haleluya. Ndetse niyo uri kuratanga ijambo ry'Imana wuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, ijambo utanga rihindura imitima y'abantu. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi turabona abantu tudakizwa, abantu tudashika ku rugezo ubona ko umuntu muhura by'ukuri ukavuga uti uyu muntu yarakijijwe koko. Ikibazo ni ico. Urumva turagera ahantu tudibama, turagera ahantu tumumenga turanyuzwe. Urumva ugasanga nta mwete na mukeyi umuntu akigira. Haleluya. Haleluya. Ugasanga nta mwete na mukeyi ugifise. Rero igihe atamwete, ikintu cyose utari kurondera n'umwete ntushobora kugishikako. Imana idufashe. Ikintu cyose utakironderanye umwete, umve naho yo bakazukora, utagashizemo umwete ntacyo ukunguka. Haleluya. Ariko ikintu cyose ushizemo umwete kikugirira ikimaze. Rero no mu vy'Imana igihe tutagize umwete, igihe tutagize umwete ngo twumve ko dukeneye, ufise ishaka wumva ngo jewe ndakeneye kuva kuri urugezo, ndagomba gushika kuri ururundi, ntibikunda. Haleluya. Haravuga kandi ngo hazobamwo n'isinzi y'amafi menshi kuko ayo mazi ashitseyo. Urumva mpwemu yera amaze kukuzura urama. Haleluya. Urama uba nka cya giti twabona ngo gitewe iruhande y'imigezi y'amazi, cyama gifise ibibabi gitotahaye. Rero n'umukristo yuzuye mpwemu yera abubunesha muri vyose. Haleluya. Ntabakigwana n'ubuntu buto buto, ntabagihanga amaso ngo nakayansitaje nakayagize bije, byo n'ibitoyi kuri we. Haleluya. Ahubwo acasigaragira umutwaro y'uwo muntu. Aho ugeze rero hose utanga ubugingo, utanga ubuzima. Haleluya. Haleluya. Kubera iki? Kubera ufise imbaraga. Ikintu cyose capfuye aho ugeze kirazuka. Waracitse intege muganira umusubizamwe imbaraga, ihumure ry'Imana rikaba muri we. Haleluya. Ushitse aho bagwaye uratanga ijambo.
umuntu agwaye agahumurika kumva ko ubutabazi bw'Imana buri kuri we. Haleluya. Kuko uba ufise ico utanga, uba ufise ico uvuga. Haleluya. Haleluya. Ega mpwemu yera arakubwira n'ico ukwiye gukora, arakubwira n'ico ukwiye gusengera. Haleluya. Ngo isinzi ry'amafi ngo acaba muri ayo mazi, bisigura ngo tuto turdotwa usanga aho ugeze n'ukuri n'abantu bakifuza kukumva. Haleluya. Ntabwo bukigira, ntabwoba. Haleluya. Kuko ubuzi ko ufise ico utanga, hari uwo muri kumwe gushoboza kugira ico utanga. Amen. Kandi amazi yo muri ico kiyaga ico kiyaga azokira ikintu cyose kizima kizoshobora kubaho aho urwo ruzi ruzoshika hose. Aho urwo ruzi rushitse, basigara bakwamurako, abari ruhande yawe bakwamuramo umugisha. Ego usigara wahindutse umugisha w'abandi. Haleluya. Ngaha hepfo nuko ntasomye hose ngo mwumve, reka tumanuke ngaha ku murongo w'icumi mwumve ngo kandi ngo abarovyi bazohagarara ku nkombe zacu uhereye kuri Enigedi ugashitsa kuri Enigurayimu. Hazobaho gutera insenga, hazobamo amafi y'ubwoko bwinshi kandi amafi yo mu kiyaga kinini kandi azoba ari menshi cyane. Urumva abakwegereye. Haleluya. Abakwegereye urumva ngo bari ku nkombe, ni ukuvuga abantu bose bakwegereye bazogirirwa neza. Haleluya. Bazogirirwa neza. Nukuri mwibuke Yesu ahantu hose yashika, ahantu hose yashika abantu bagira umwete wo kumwumviriza. Haleluya. Bagira inyota yo kumwumviriza kubera ko yatanga amajambo y'ubugingo. Rero n'umuntu yuzuye mpwemu yera, ijambo ryose rimuvuyemo riba ari ijambo risize, riba ari ijambo rikiza, riba ari ijambo rishobora guhindura. Haleluya. Kubera iki? Kubera yuzuye ubushobozi bw'Imana. Kuko si waba yikoresha, aba ariko akoreshwa na mpwemu yera. Haleluya. Rero ngo abantu bari ku mpande ziwe. Haleluya. Bazosubizwamwo imbaraga kubera uyo. Amen. Haleluya. Ngo ariko ngo ivyondo n'ibishanga byo ku nkengera yacu ntibizokira, bizohebegwa umunyu. Murumva abantu batagira umwete wo kwegera Imana, batagira inyota yo kumva ijambo ry'Imana, urumva bazohebwa. Haleluya. Bazohebwa. Ariko umuntu afise inyota, umuntu wese afise inzara yo kumenya Imana, yo kugendana n'Imana, yo kurongorwa n'Imana, uyazokira. Ariko ababisuzugura bazosigara inyuma. Haleluya. Bazohebegwa mu bishanga. Isigura ngo abo nta mugabane bafise. Haleluya. Ariko umuntu wese afise inyota, umuntu wese afise inzara yo kumenya Imana azokwama. Haleluya. Azokwama. Rero muntu w'Imana nukuri ikintu ndakwifuriza muri uyu mwaka wa 2024, nanje n'iryo sengesho mfise nukuhabwa ubushobozi, nukurondera gukomerera mu Mana, nukurondera kuba umugisha ukaba igashitsi cy'Imana yakuremeye. Haleluya. Kuko nta muntu numwe adafise ic'Imana yamuremeye, ariko kugira ngo ubihishurirwe. Haleluya. Kugira ngo ubihishurirwe nukugendana na mpwemu yera. Mpwemu yera akagusesa, akakwereka uri n'ico wahamagariwe gukora. Haleluya. Rero uruzi rw'ubugingo rutembe muri wewe. Haleluya. Kugira ngo ushobore kubiki, ushobore kubera umugisha ubwawe wewe, ubera umugisha abakwegereye, ubera umugisha isi. Haleluya. Haleluya. Uruzi iyo rumaze gutemba nukuri ibintu byinshi birakoroka, intege nke wari ufise zirahera. Haleluya. Zirahera. Kuko mpwemu yeri yaje agenda kuramo ngo inzuzi z'ubugingo zizotemba muri wewe. Urumva biratemba si ibintu forsa, si ibintu ugwana navyo, biba vyoroshe kubera mpwemu yera ari ubushobozi. Haleluya. Niryo sengesho ngusengera, niryo nisengera muri uyu mwaka wa 2024. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Imana data rugira byose uri mwijuru, nukuri sindambirwa kugushimira no kugushira hejuru
kuko uri Imana nziza, uri umwizigirwa, ugirira neza abana bawe uko bukeye nuko bwije, udutera intege kugira ngo dusubiremo inkomezi, kandi twizeye neza ko uri kumwe nawe atakintu na kimwe gishobora kumutsinda. Rero ndasenga nsengera bene data ngo bagire inzara n'inyota nyinshi yo kugendana nawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.